rero nkaho mberereye nkaho usanzwe mba ni aho bita mu Kibenga haje abasirikare benshi cyane abapolisi umva bazinduka bararasa hanyuma tugiye kubyuka dusanga baje gufata bamwe mu bari batatu kubita kudeta aho bari binyegeje ariko inyuma y'ibyo twatembereye mu muji hagati turagenda dusanga ibintu bimeze neza kiretse ko atamangazini banki atakintu na kimwe cyari cy'uburuzi. None itabwa muri yombi ry'abari abasirikare bari bagerageje gukora kudeta bashaka guhirika Perezida Petero Nkurunziza ubu kuba bataye muri yombi byakiriwe gute n'abaturage? Gushika n'ubu kuko batabafashe bose bafashe batatu kandi mubo bafashe uwari abarongoye gushika ubu ntarafatwa turibaza turibaza ngene bigiye kugenda abantu benshi n'umunsi biranga ubwoba kuko umunezero bari bagize hirya yejo aho batamba bumvise ko General Niyombare yafashe igihugu ino munsi bose bafite ubwoba nta n'ubaka kuvuga mbega abantu bose bavuga ati igiye kugenda gute ko Nkurunziza yashitse ko General Niyombare atarafatwa ibintu bigiye kugenda gute abantu bose bafite ubwoba. Uyu munsi nta mirwano yaba yabaye? Oya no munsi nta bagwanye kiretse ko abagiye bamwe bahora mu myerekano aribo bagiye kuzibira amabarabara kuko mu gitondo bace bahamagara imyerekano bamwe muri societe civile baravuga ko imyerekano igiye kubandanya aho niho bagiye mu mabarabara hanyuma polisi bagenda bakabarasa nk'uko byari bisanzwe. Twumvishe ko na Perezida Pierre Nkurunziza yagarutse aho ngaho i Burundi bitubwire neza unatubwira uko yaba yakiriwe niba hari amakuru bifiteho. Yego Perezida Nkurunziza kuva mu gitondo bavuze ko ari karaza gushika saa 4 saa 5 ariko agiye gushika mu masaa 10 akaba yaciye mu ibarara rya Bugarama aho bita akaba yazananye Muyinga aca Ngozi azana ibarabara gushika aho bita kuri Gare du Nord niho abantu bari bagiye kumutegerera bo muganga CNDD naho nyene ntibari benshi cyane ngira ntibabimenye kuko ntivyavuze ku radio ko atamaradio avuga mu Burundi ubwo benshi ntibashoboye kubimenya kiretse ababa bariko barumviriza amaradiyo hanze nayavuga abavuga igifaransa icongereza udashobora kumviza ndimi rero ntiyamenye ko yoba yashitse. Nkurunziza yaje niki? Yaje n'imodoka yaje n'imodoka. Bya bindi tumenyereye ko aho umukuru w'igihugu ari haba hari ziriya modoka zimuherekeza umutekano wakajijwe byari bimeze gute mu gace yakiriwemo? Byari bisanzwe kuko yashitse acaja muri presidence nta n'abantu kiretse ko umuntu yoba yatelefone ubundi akambwira ati Nkurunziza ikaraza mu ibarabara nta bantu babimenye nta kintu kimwe cyabyerekana yuko ahabaza kiretse nyene uwo baba ari yaturaza tugende kumutegera aho bita kuri Gare du Nord mu ibarabara rici Bugarama nta kintu cyaboneka ko hari ahabashika. Kugeza ubu hari ijambo yari yabasha kugeza ku banyagihugu aciye muri radio cyangwa kuri televiziyo? Twarisomye yavuze ko yamirije ibyabaye ashimiye abasirikare ingene babyitwayemwo aravuga cyane yuko abantu bose bari mu myerekano bariko bateguriye kudeta akavuga yuko ahubwo ibi bintu bakwiye kubihagarika byihuta agabisha umuntu wese yasobagira imyerekano ababara yuko ahubwo bokwitegura kuja mu matora mu itariki 26 z'uku kwezi. None ko nubundi hari amakuru twumvaga ko igisirikare cyari cyacitsemo ibice hari uruhande rushyigikiye Perezida Pierre Nkurunziza ari narwo rwakomeje kumurwanaho hakaba n'uruhande rwa rushyigikiye General Niyombare ubu ngubu izo mpande zirimo gukorana gute mwebwe muri aho ngaho? Ubu rero nivyo bikutangaza nivyo nyene twese atamuntu numwe aziye bigiye kugenda kuko nk'abashigikiye General Niyombare barabasirikare bo mu kambi y'abakoroka mu ndege y'abasirikare bakoresha amabrende abo nibo bari bamushigikiye hanyuma ubu rero urumva bari mu makambi kuko ejo baje gutera radio y'igihugu basubiye inyuma basubiye mu ikambi ubu rero ntawuzi neza ingene ibintu bigiye kubananya mu gihe Niyombare atawuzi yari mu gihe nabo basirikare bari mu makambi ntawuzi ingene bigiye kugenda.